Uburundi buri mu cunamo. Inkuru y'urupfu y'uwahora ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yatangajwe na leta kuwa 9 Ruheshi mu mpari nyinshi y'ikimuhitanye. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urahojeje umuryango wiwe n'igihugu cose. Abarundi barabuze umukuru w'igihugu ariko umusubirizi ari hafi. Nkako Sena yajeje kubahiriza ibwirizwa shingiro yari yemeje ko Evariste Ndayishimiye ari we yatsinze mu matora yo kuwa 20 Rusama, yarayifashe ingingo yuko akwiye kwimukwa mu maguru masha. Igihugu ntikikirindiye cagiye c'ifata kibanza coshitse muri Myandagaro kugira kironke umukuru w'igihugu n'inzego shasha. Eka nanyaruke kuko ikivi ni kinini kandi cararaye. Naho twubaye ikigandaro turimo, nitworeka kuvuga ko nyakwigendera arazugiye kumusubiza amananiza mu mpande zose z'ubuzima bw'igihugu, ngo so akwanga akuraga ivyamunaniye. Mbe none Evariste Ndayishimiye akunda kwivugira ko azogira ikirenga c'uwo asubiriye, azohimbagwa n'iryo ragi cangwa azokwihatira gushayura igihugu agikure mu manga umuhisi agisizemwo. Tuti ikivi ni kinini kandi cararaye, ego cane. Mu vyihuta vyo gutabara hari iki kiza ca COVID-19 umuhisi Petero Nkurunziza na leta yiwe bari bashimiye guhakana no guhisha ko kiriko kiratema gitongora kugira bikunde bitunganiza amatora yo kuwa 20 Rusama. Abanyagihugu batigishije ngo bamenye neza ivyo kiza ntibaratahura ko batewe kandi bageramiwe. Nk'uko bahora birirwa basitadira mu makoraniro y'abiyamamariza amatora, niko n'ubu bagishishikara bahurira mu manza zitandukanye bibagiye ko aribwo buryo bwa mbere bwo guhanahana uwo mugera. Abanduye nabo bakabura iyo bitura kuko ibigo vyo bapimye n'amavuriro yo bavuye ari bike batabishikira bose. N'uhashitse ntatabagwe kuko atabikoresho vyo gupima no kuvura biharangwa. Nyamusi abagwayi n'abagwaza barira batagira ububayaha batiyomenya. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urasavye abarundi na cane cane umukuru w'igihugu guca twara benda leta azoshinga bemere ko iki kiza caje tubona catwinjiranye kandi catweretse ko ataho cimiriwe atanuwo cibanga. Baheze bafata ingingo zihuta zibereye, ntitube za ntabarirwa zama zibarirwa nuko amaso atukuye. Ubutegetsi bwoshishikara kurabirya ngo ntibubone ibigaragara, guhisha umwotsi inzira ikirasha no kurementanya ibinyoma kurikiza nikoba ari ugushaya gusa kwibanga bufise bwo gukingira igihugu. Ubwo bari ububisha n'icaha igihugu kizobagiriza. Umukuru w'igihugu yaranzwe kandi iyindi nteba ishushe. Ibibazo n'icuka vyaraye bivyuwe n'amatora aherutse vyaje vyiyongera ku ngorane igihugu kirimo kuva mu 2015, aho abanyagihugu benshi bishwe, bafungiwe ubusa, bangaye, agateka kazina muntu ka benshi kahohotewe zitaratorerwa inyishu gushika uno musi. Ivyo vyose vyatumye abanyagihugu barabana nabi, ariko cane cane bakaba barataye icizere mu bategetsi, mbere bakadidanirwa kw'ishingiro ry'ubutegetsi bwabo. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano washaka wibutsa abategetsi wejeho bukera ko iki arico gihe co kwegeranya, kunwanisha, guhumuriza no gukingira abanyagihugu bose. Akamo kacu tugateye kandi abakunda igihugu bose ngo bagume batekanye ariko bagume maso. Barariye ko bonyene na cane cane abategetsi bejo bazoshira imbere ibibazo bibabaje igihugu ari vy'amahoro n'umutekano kuri bose, ukubaha no gukingira agateka kazina muntu wese, intwaro n'abategetsi bafise intumbero ibereye kuko arivyo dukeneye twese kugira ngo twubake bwa Burundi butunze bugatunganirwa ubu bukunda wese yifuza. Ese amahoro n'umutekano vyo kwarama mu gihugu no mu mitima y'abarundi twese. Aka nakamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.